n'amasahane yo guhimbaza Imana ariko harimo kubohoka no gukira biciye mu guhimbaza no mu gutazira. Ni evenema ihuza abaririmbyi batandukanye n'umutima Imana yashize muri jewe w'amasaha 4 turi imbere y'Imana. Ego. Shalom shalom bakunzi bacu, bakunzi ba televiziyo no Repeaters na 20 TV, ndabaramukije ndabahaye imyirora bwakeye bivanye naho muherereye. Ushobora kuba uri muri kino gihugu cacu mu Burundi canke uri mu mahanga, nyemerera ndaguhe mwiriwe canke ndaguhe bwakeye sinzi aho uherereye, ariko kandi ndakubwira ko ndabakunda cane. Ni ca kiganiro mu musanzwe mukunda kandi murindiranye gishika Gospel News, aho tubajyanira amakuru mashasha, indirimbo dishasha n'ama evenement aba ariko arategurwa n'abarinzi batandukanye muri Gospel surtout muri kino gihugu cacu Burundi. Uno musi rero sindabazaniye indirimbo, sindabazaniye amakuru, ariko ndi kumwe n'umutumire umwe yaje kutwiganira canke kutuyagira kubijanye na evenement iriko irategurwa. Ntashimye kuvuga vyinshi, reka ndamwakire. Ndakwakiriye cane. Murakoze cyane. Ego. Ashaka kwidondora abakunzi bacu. Yesu ashimwe cyane. Ndabaramukije mu izina rya Yesu. Amen. Mazina yanje ni Mugisha w'Imana Fabrice. Nkaba umwe mu Yesu yagiriye neza akamaga kiza ku buntu. Murakoze. Ego. Uno musi tuvuze Fabrice dutahura inde. Ego. Fabrice no umukozi w'Imana. W'Imana yahezagije ingabire yo guhimbaza no gutazira kugira ngo benshi baronke ubuzima biciye muri jewe. Okay. Bega none Fabrice mu buzima busanzwe apart yo gukorera Imana asanzwe akora iki mu buzima busanzwe? Fabrice ni umu engineer du son. Okay. Akora muri maison électronique. Ego. Ego. Ni Fabrice turi kumwe rero muri no Repeaters na 20 TV. Ndakwibutsa kugira j'aime yawe, commentaire yawe na partage yawe kugira ngo ikiganiro gishobore gushikira banshi bashoboka. Ego turabona igikorwa muri ko murategura none kijya gikorwa ndagomba mutubwire icari ico neza na neza kugira ngo ariko badukurikirana bashobore gutahura neza. Ego. Murakoze. Hama ni evenema ihuza abaririmbyi batandukanye n'umutima Imana yashize muri jewe w'amasaha 4 turi imbere y'Imana. Ego. N'amasahane yo guhimbaza Imana ariko harimo kubohoka no gukira biciye mu guhimbaza no mu gutazira. Dufise abaririmbyi turi kumwe batandukanye bava mu mice itandukanye gisagara ca Bujumbura. Nabo Yesu yagiriye neza agashiramwo uwo mutima wo guhimbaza kugira ngo bagarure imitima myinshi ku bwa Kristo. Ego. Turi ingingo nyinshi ariko zigize umubiri umwe wa Kristo. Neza cyane. Niyo ntumbero y'igikorwa kugira ngo benshi basubire kandi ku isoko ryo kongera kuvoma kugira ngo benshi batahure byinshi ku bijyanye n'igikorwa ca Kristo. Murashaka kutwibutsa ingene mwashoboye kwitirira ico gikorwa yo evenement? Yes, evenement ico gikorwa twacise izina ry'icongereza. Okay. Ivuga ngo 4 hours of deliverance and healing in worship and praise. Ko badatahura icongereza nka twebwe ngaha dukeneye ko mudusigurira. Twagomba budusobanurire mu Kirundi kugira ngo dushobore gutahura neza. Mu Kirundi ni amasaha 4 yo guhimbaza no gutazira arimwo kubohoka no gukira. Yes. Donc ndagomba tubwire ingene bitunganije bizobera hehe isaha zingahe kubera iki donc guhitamwo abaririmbyi nk'abajya bose nabonye mwo ba Daniel Shipanda ngo ba Edidia ngo ba Ferdinand n'abandi banshi. Igikorwa gitunganije uku ni igikorwa kizobera mu Gatunguru aho haruguru gatoyi kuvuga ni barabara rya 15 musi y'agasoko bitango ni kwanda mama winjiye gatoyi nkuja mu Gatunguru utarashikira akabari bita ku Kamwemwe aho benshi bakunze kubitango ni ku mataxi moto. Ego. Ni église bita kizobera muri église bita Lumière des Apôtres Missionnaires de Jésus Christ mu mfunyafunyo ya Meke. Ico gikorwa kizotangura isaha 8. Ego. Hanyuma ni ku munsi w'Imana tariki 23 hageze. Ego hageze. Ndagomba umbwire none eske kwinjira bimeze gute aho tubona abaririmbyi bashoboye gutegura ibiteramo aho usanga bamwe
bategura ko abantu bazokwinjira ku buntu canke abandi bakavuga ati bon muzokwinjira avec des tickets muzoba mwarihiyeko donc wewe ubibona gute nk'umwe mu bariko barategura ama evenement kwinjira nta mafaranga bisabwa iyo programme nta twashizeho kuri kino gikorwa byatuje muko nyene twumva yuko ata mafaranga twoshiramwo yo kurihisha ariko nibisigura ko urashobora kuzoza hajya muri kijya kibanza ugatabagwa shigikira igikorwa c'Imana ntitwaseguye ashamo kubera ari mabi ayo matike oya amafaranga turayakeneye ko gikorwa kigizwe n'uburyo mu nteguro yacu ariko turagomba yuko abantu bazoza hajya muri kijya kibanza ukagira ico wumva mwe mera kurongoye hazoba hari ibiseke umuntu azokora uko yumva arongowe na mpwemu yera nziza cyane en fait no musara abantu bafite ibibazo byinshi ugasanga nk'umurinzi yateguye evenement aravuze ati kwinjira uzoriha aya 10000 muri 15000 hama ku bakeneye tikiri VIP muri aya rero hari abantu benshi usanga bafite ibibazo ugasanga nujya muntu ariko ashaka kutujya amahera nta gikorwa c'Imana kibaho kurihisha yari kubitegura ku buntu tukinjira rero dagomba umuco abo bantu bafise ivyo bibazo kuko deja nawe urategura evenement donc ushaka kuba utarihisha mugabo ukaba uzi kuri bajya barihisha igituma baba babikora icambere novuga kuri ico kintu si bibi kuko ndiko ndaraba integuro y'igikorwa icambere sound ukoresha n'amafaranga icambere mu cameraman zo gufotora gukamera n'amafaranga ikintu cyose decoro lighting ama déplacement n'amafaranga nukuvuga nta kintu na kimwe cy'ubuntu gihari rero kurihisha si bibi umuntu abagomba kugira ngo yiyungunganye hamwe yakura basi arabe yuko hari ico yosubizayo rero abo bantu babifata nko kumenga no guhemuka canke no guta agakiza sivyo ni wa mutima ukibaye mukeyi w'urukundo uri mu bantu sino najye amafaranga badusaba 5000 10000 ni makeyi cyane ku bintu umuntu aba yaragize n'imvune irimwe mu bikorwa twaduguye ahubwo gushigikirana tutitaye nayo matike mbe ni hari nakagombye no kuba ahubwo umuntu wese yagiye gukora volontairement te gouvernement bazanye tike ya 5000 reka je ndihe sponsor ndanarenze ko nayandi kuko ndazi hari imvune yes je no kuri ko bwanje si bibi no donc urumva abantu ariko baradukurikirana urumva yuko atari bibi nyimuviza amahera guys korera Imana kuko kandi gukorera Imana ntidukorera Imana mu kuririmba gusa no n'amafaranga arashobora korera Imana kandi ukazobihemberwa un jour kuko ngo ntawakorera Imana yigeze amaharamara rero ivyo bibazo ayo ma illusion tugira ngo barayarya canke ngo bayakoresha ibindi bintu mu buzima bwabo busanzwe no ahubwo hajya wegereye umuririmbyi ukamubaza mbega vyagenze gute wakoresheje uburyo mungana gute nabwo ntavyo ushobora ahubwo twadukwiye kubashigikira mu buryo bw'amasengesho ndetse no mu buryo bw'inoti kameme ndagomba mu gusozera utumire abariko baradukurikirana wongere utwibutse igikorwa uri kurategura yego ndatumiye umuntu wese ari mu gisagara ca Bujumbura mu micungararo yacu interiere ruguru mu gihugu hagati ndatumiye umuntu wese yobarika aradukurikirana ari hanze bishobotse ronka moyen de déplacement ni ararengerana acafata indege no munsi acafata indege cyangwa afata ubwato cyangwa afata imodoka turatumiye abantu vraiment kuza azoba hari bidasanzwe ndavyumva mu buryo bw'imwemo numva ko hari ikintu Imana izokora numva ko hari abantu bazotabagwa kandi ndabona hariho igicu kabisa rero ndabatumiye kandi ndabibutsa n'umutima y'igikorwa n'amasahane turi imbere y'Imana tuzorambarara hasi tuzokumbagara tuzoba turi mu myanya mu bihe byiza byo gusenga mu bihe byiza byo kwegera Imana twitegereho kuzobona ikiganza c'Imana muri ico gikorwa kaze cyane tutarangiza nagomba utwibutse abaririmbyi bank mwatumiye bazoba baje turafise Dani Worship ava mu Kanyosha turafise Edidia abanganya nyene mu Kamenge turafise na Blaze Worship aba mu Kinama na Ferdinand Worship aba mu Buterere n'uwitwa Audrey aba mu Ngagara ego nabo tuzoba turi kumwe ku munsi w'Imana
donc urumva nta gusiba nta no gucegomba utwibutse nk'ariko baragukurikirana bifuza gukurikirana ibikorwa vyawe wowe bisanga nko ku ma platform ayahe angahe hehe yego kuri uno mwanya ndashakoresha Facebook ni Mugisha w'Imana Fabrice na Instagram ndapostinga ibikorwa bitandukanye mafisha ama evenement ngenda ndiko bantumira nizo channel mvuga ndiko ndakoresha muri no misi yego Fabrice ndagushimiye cyane kubona wihevye ugatanga umwanya wawe kugira ngo ushobore kuduha kino kiganiro namwe murakoze cyane ku makanya nizere ko n'undi munsi uzoshobora kutwemerera ukaduha akanya kawe yes gihe cyose azohugurura umwanya ndi dispo ego merci cyane namwe ko muradukurikirana yari jewe ingaro y'Imana Honorine mwari kumye aho twari kumwe n'umukozi w'Imana Fabrice yariko aratwiganira ivy'igikorwa evenement ariko arategura ndagushimiye cyane kandi wewe wemeye guheba umwanya wawe kugira ngo ushobore kudukurikirana ndanabibutsa gukonsulta kuja ku mapage yacu ya Facebook ya YouTube kugira ngo ushobore gukurikirana ibiganiro vyacu bigenda biraca kumbonesha kure yacu wandikako No Repentance No Heaven TV utribona ndagushimiye rero ndakubwira ni bye bye naho butaha mu kindi kiganiro mwarahezagiwe